Ndabaramukije cyane bakunzi ba Ntamvu Dahita TV na cyane mwebwe mukunze gukurikirana kino kiganiro cyacu gitondo gishasha dukunda gucishamo amajambo y'Imana mu buryo bwo kuganira namwe ijambo ry'umunsi, ijambo ryo mu gatondo, ijambo umuntu yozirikana ko ngo rimubera impamba imwiriza cyangwa se yirirwana nayo mu buzima bwiwe bwa misi yose no mu kazi kiwe ka misi yose cyangwa se mu bikorwa byiwe bya misi yose. None rero muteramanye na jewe Jambo Imana Irambona, sindi mushasha abamenyereye gukurikirana bino biganiro bitambutswe hano hantu kuri Ntamvu Dahita TV. Muramenyereye nkuko mubyumva, nkuko mubibona, nkuko mubimenyereye. Jewe ndongeye kugaruka kugira ngo dusangire aya majambo y'Imana muri kino kiganiro gitondo gishasha cacu cuno munsi. Ejo hahise twarabiye hamwe inyungu zibiri mu nyungu zitanu twagomba kuvugira hamwe, ariko mugabo dusanga umwanya wagenewe kino kiganiro ushobora gucuba muremure cane, ntibyaba bikitubangukira yuko twovuga kuri izo nyungu zitanu, aho twari twavuze ko insanganyamatsiko cyangwa se ijambo ry'umutwe rivuga ngo inyungu zitanu zo kuba mu makoraniro y'abera. Twavuze yuko tuvuze ko tugomba kuvuga yuko ari inyungu zitanu zo kuba mu ngoro y'Imana. Imana yacu niyo idutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha cyacu cuno munsi. Rero ubuheruka twaravuze ngo yuko naho kumvuga ngo ukanabumenye hariho kumbura ibiganiro, hariho amajambo y'Imana, hariho amakuru aba en ligne akaba en direct, ko ku muntu wese bishoboka, umuntu wese afise akanya, umuntu wese ashobora kubigerageza bigakunda, ko hariho abantu usanga ko bivanye n'ibyagezwe by'aho bakora nabo bakorera ugasanga ntibikunda. Umuntu wese bishoboka rero ko yokora ibishoboka byose akagerageza gukoranira hamwe, gukoranira mu ngoro y'Imana, kwitwa izina ry'Imana, gushengera cyangwa se gushengerera Imana ntibisubirizwe. Novuga ngo ibi bibera ku mbuga ngurukanabumenyi, bibera ku mbuga ngurukanabumenyi, birafasha, birahezagira, birahembura, kandi umuntu ashobora gufata ingingo yo kwihana kubwabona ubutumwa bwiza bucisha ku mbuga ngurukanabumenyi. Ariko mugabo wabuze yuko umuntu akwiye kugerageza uburyo bwose uyu mugenzo, uyu muco mwiza wo kuja mu ngoro y'Imana ukahaba, kubera muri kino gihe abantu benshi barashira imbere inyungu zabo, barashira imbere ibikorwa byabo bya misi yose, bagashira imbere inyungu z'amafaranga, akavuga ngo ntacyo ndaza gusengera ku radio, ndaza gusengera kumbure kuri YouTube banaka na banaka, ndazi yuko baca bemeta en direct. Ariko mugabo twabonye ko no kuva na kera ibwami abantu barashengera. Rero Imana yacu data wa twese ugira byose ni umwami w'abantu, biba ngombwa ko dushengera tukagenda mu ngoro yiwe. Rero twabonye inyungu zibiri. Twabonye inyungu ya mbere muri zino nyungu twabonye mu majambo twasomye, kandi inyungu twumva dusubire gusoma. Inyungu ya mbere ari inyungu y'uko abantu baja mu ngoro y'Imana mu amarira yabo canke umwonga witwa amarira baba bariko baracamo muri ibyo bihe ubuzima bwabo bwa misi yose, kw'Imana uhindura umwonga w'amariba. Amariba nayo ni amasoko asokorokamwo amazi, imbizi z'amazi. Amazi nayo tuzi ko ari ikimenyetso cyiza ahembura imirima, ahembura ubuzima. Atamazi nta buzima. Mbere abandi bo bavuga ngo amagara ni amazi aseseka ntibayore, bariko banerekana yuko rero burya amazi aseseka ntibayore niko n'amagara aguponyotse aba aguponyotse. Rero twabonye yuko kuba aba bantu Imana itobora imbizi igahindura umwonga w'amarira ugacuhinduka uw'amariba, bisigura ko Imana muri ibyo bibazo nyine baba bariko baracamo, muri ibyo bibazo badafitiye inyishu, muri izo ngorane, Imana izana inyishu mu buryo fiziki, mu buryo bw'umubiri, mu buryo bw'imibereho, mu buryo bw'ibyo dukenera kugira ngo tubeho ku isi, kuko aya mazi ari inyishu iva mu gataka, iva mu isi dusanzwe tubako cyangwa se abantu basanzwe babako. Ni inyungu ya kabiri twabonye yuko
Imana igwisha imvura y'umugisha muri uyu mwonga wari umwonga w'amarira. Imana igwisha y'imvura, iyo mvura natwe twabonye ko ari ikigereranyo c'imigisha mu buryo bw'ikemu. Imana igwisha mu mitima y'abantu bayishengerera mu ngoro, bagenda mu ngoro gusenga. Abantu Imana ibasha gusubira kwatsa ingabire zabo zari zarazimye, ibasha kubarira deliverance, ikababohora bakabohoka ku ngoyi za kameremere z'akaronda, bya bindi byose byo mu gisoko no mu gisokuruza, ibintu by'imivumo y'abasokuru n'abasokuruza, ibyo babandwamo, ibyo bagiranye, biriya byose, inyatsi, abadayimoni, abandi bavuga ngo abazimu, ibyo byose Imana igwishije imvura y'umugisha. Ibyo bintu byose byari bitumye abantu babaho bari mu marira, bica bitsindwa. None rero n'ubu singomba guhabwa nsanga nateruye muri bino bintu bitatu mpamvu nsanga binaniye kugira kubivuga ko. Dusoma amajambo twasomye ejo muri Zaburi ya 84 umurongo wa 4 kugeza ku murongo w'indwi, havuga ngo hahirwa ababa mu ngoro yawe bamba bagushima ubudasiba. Hahirwa umuntu inkomezi ziwe zihagaze muri wewe. Hahirwa abafise mu mitima amarango aja i Siyoni. Umurongo wa 6 rero, iyo baciye mu mwonga witwa marira bawuhindura ahantu h'amarira. Icyo ni cya mbere twabonye mu nyungu zitanu abantu bashengerera Imana mu ngoro yayo, baje mu makoraniro y'abera, baronka bahungukira. Inyungu kabiri ngo mbere imvura y'intasuro iwambika, kuvuga wa mwonga w'amarira iwambika imigisha. Iyi ni inyungu kabiri, aho twabonye yuko bisigura ko Imana igwisha imvura y'umugisha muri uyo mwonga w'amarira, hanyuma abantu bagaca baba mu migisha, kandi bari mu kintu bavuga ngo ni igihe cy'ikigandaro, mu gihe c'umubabaro. Umurongo w'indwi rero nawo tuwusangamo amajambo avuga ngo bagenda bunguka inkomezi. Imana yacu yitabare. Munyemerere mbere turere nk'abagarukiza ngaha ko tugomba turaba ibintu bitatu bya nyuma bisoza ano majambo avuga ngo inyungu zitanu abantu baja mu makoraniro y'abera baronka. Inyungu zitanu zo kuja mu makoraniro y'abera cyangwa se zo kuja mu ngoro y'Imana. Inyungu rero igira gatatu ngaha tubonye ivuga ngo aba bantu bagenda mu ngoro y'Imana, aba bantu kujya munsi wo gusenga, baheba ivyabo, bakugara amamangazini, bakugara amafarumasi, bakugara ibibanza byo mu masoko. Aba bantu uyu munsi batawuhindura umunsi wo kuja kuri Saga Plage gusa, batawuhindura umunsi wo kuja hirya no hino mu bibanza by'irata, mu bibanza by'umunezero byo kwiryoherwamwo. Aba bantu uyu munsi wo gusenga batawuhindura wo kuja mu mapisine gusa, ahubwo ngo bahitamo kugenda mu ngoro y'Imana, yitirirwa izina ry'Imana. Aba bantu ngo bagenda bunguka inkomezi. Imana yacu n'ihimbaza. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha, birashoboka yuko byari bimaze iminsi biriko biragenda biguheramwo ibintu byo kuja mu makoraniro. Imana yacu n'igitabara. Nasomye ijambo ry'Imana ryo rivuga ngo uko wa munsi urushirizaho kwegera aba ariko murushirizaho gukoranira hamwe. Ubundi nawe yavuze ngo uyu mubonano wacu si uw'ubusa ariko ni uw'ikimazi. Ni mu ndirimbo iravuga ngo maze tunejeje kubonana, dusubire mu bikorwa byacu. Uyu mubonano wacu mwiza si uw'ubusa n'uw'ikimazi. Imana yacu n'ihimbaza. Aho uyu muririmbyi ariko arashimangira ku bijanye n'uyu mubonano, ko yatanguye avuga ngo enda nimuze twihererane. Ibikorwa birabananije. Indirimbo sinzi ko kumbure mabona yibona hafi, ariko mugabo nyene igakumbure n'ibihambe bintwara umwanya kandi agomba gukoresha umwanya muremure, ariko arerekana ingene hariho ibikorwa bibaremereye, ariko mugabo ko bakwiye kuza ngo bagakoranira hamwe bakihererana n'Imana
bagasenga bakegera Imana, hanyuma nibaheza amakoraniro y'abera ntibasubire mu byo bari basanzwe barimo. Kandi uyu mubonano wabo si uw'ubusa n'uw'ikimazi. Imana yacu nihimbazwe. Bene data, irafise ikimazi rero kujya mu ngoro y'Imana, kandi abantu bari bakwiye kubyumva. Ngaho uyu wewe yavuze ngo kuko kumara umunsi umwe mu nyubakwa zawe kuruta kumara iyindi igihumbi, ni ukuvuga iyindi minsi igihumbi ahandi. Nopfuma mpagarara ku gisatu c'ingoro y'Imana yanjye, hako noba mu mahemba y'abanyagihugu. Imana yacu ugasanga umuntu yasivye gusenga ariko yagiye mw'isoko utwo yarashoye baraduhonyanze cyangwa se baduciye ko turamenetse. Usanga umukizwa yahora asenga yahora aririmba, ugasanga yafatanye n'abo mw'isoko mu kanigo kubera yuko bahonyoye itomate ziwe. Kumbe nawe yabaye igerageza kubera ko yasivye gusenga. Imana yacu nidutabaniye ku muntu umwe turazinanye cyane, munyemerere mvuge gutyo kumbure umuntu mbere yo kutagomba kubigaragaza cyane, ariko ndaza kurikiranye no video nca yumva ko ari we mvuze. Iyo muntu yarasenga, yararirimba, yarakora ibikorwa bitandukanye muri bino bikorwa by'iyobokamana. Hanyuma rero yari umwigeme ahantu arandevu n'umuhungu bari bakundanye. Kumbe uyo muhungu nawe yapanze ingene amucikira, amubwira ati rero wewe nzoguha amakado kuwa Mungu, uzoze ku munsi w'isoko kuwa Mungu, apana kuwa gatatu, kubera ko ico gihe nibuka yuko isoko yarema kuwa gatatu no kuwa Mungu. Uzoze kuwa Mungu ahantu ku musenyi, tuzohurira naha. Ico gihe amatelefone ntayo bari bafise bombi. Tuzohurira naha, hanyuma ndaguha amakado, ibisigaye ucubandanye. Nimba uzosengera iya kabiri, nimba uzosengera iya gatatu, sinzi ibintu nyene nk'ibyo. Urabona ko muri ino minsi hasigaye hari amakerupe menshi, 3 canke arenga bivanye. Hanyuma rero iyo muntu atarakoroka ibikorwa by'Imana araheba, umunsi ntiyaja gusenga, agenda mu isoko kwakira amakado. Wa muntu nawe yari yasize message y'ahantu bazohurira, ngo niyaze muce mumubwira ngo iby'akazi byaciye bimufatira, uce unyaragasa umusangi bubanza hanaka ku kabare kikuku nuku, niho muca muhurira, muce mugenda mugure ayo makado. Acarafata imodoka n'ubundi ari gusiba, bamaze gusiba ataragenda. Ageze ahantu kuri kaka barasanga ahubwo si ku kabare, naho banywera inzoga ni mu nzu kwa nyamuntu nyine agomba kugira agomba kumucikira. Imana tujye dutabare. Birabihereye ngaho rero baracikiye. Igihe nimwe twese kuvugana, igihe tuba turaganira ngo shango jewe gatavyo kubwira none umwana nzomusiga ngo nzomucira umuganisha. Uraza akanyaro nari mfise, uraza ubwibone nari mfise, uraza amanyama nari mfise. Imana yacu nidutabare. Birashoboka yuko rero umuntu yahora abikora yeretse kubikora, uwo munsi ashobora guhurira ko nawe guhurira n'ibibazo kuri uwo munsi, ugasanga aho kubona ibyiwe bigenda neza bigatera ahubwo vyunyuka. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro, igitondo gishasha cyacu cy'umunsi twabonye rero ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo umurongo w'indwi inyungu ya gatatu ivuga ngo aba bantu bagenda bunguka inkomezi nsha. Imana yacu nidutabare. Kuko mu rugendo ibiturwanya ni byinshi, ibituma hagera igihe tunanirwa ni byinshi, ibyo tuma twiganyira ni byinshi, ariko igituma twoshobora kubandanya ni uko duhabwa inkomezi, ni uko twongerwa inkomezi, ni uko Imana idusubizamo imbaraga, idusubizamo ubushobozi bwo kubandanya. Hatabayeho gusubizwamo inkomezi ntibyokunda, kuko amazi yazindutse haragera igihe bikavugwa ngo amazi yazindutse ageze kure. Ariko Imana tuyegereye naho tuba tuje kuri charge kugira ngo yongere dusharge, idushiremo ubundi muriro, idushiremo ubundi bushobozi, itwuzuze mwemu yera, itwongere iyindi mpamba, itubashisha kubandanya urugendo rwacu no kuja kw'ijuru.
Imana yacu nihimbazwe bene data bakundira kino kiganiro igitondo gishasha cyacu tuno munsi. Iyo rero ni inyungu igira gatatu muri zino nyungu zitanu, ariko murumva nyine ababihereye ngaha muri kino kiganiro novuga ngo iyi niyo nyungu ya mbere muri kino kiganiro tuno munsi, kuko zibiri twazivuganye ejo hahise. Ubu naho tuvuganye inyungu igira gatatu dukurikiranye kubyo twavuganye mu kiganiro cy'ejo hahise. Inyungu ya kane nayo ivuga ngo umuntu wese wo muri bo bantu rero bakunda kuja mu ngoro y'Imana atari kubw'umugenzo gusa, ahubwo kubw'uko baba bagiye kurondera Imana. Umuntu wese muri bo ngo aseruka imbere y'Imana Isiyoni. Imana yacu nihimbazwa. Ngomba ko mwumvamwo yuko aba bantu baja mu ngoro y'Imana si ibintu bisanzwe byahovyo bya feke. Burya ngo kuja mu ngoro y'Imana ni nk'aho umuntu aba ahawe umubonano imbere y'Imana. Ikintu mucumve neza, umuntu wese muri bo aseruka imbere y'Imana Isiyoni. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakozi ba kino kiganiro igitondo gishasha cyacu tunamuza n'amajambo numva ndyoheye. Numva ni audience umuntu abaronse umubonano wo kuvugana n'Imana amaso yani. Kabundi rero ufata umwanya umuntu akagenda gusenga, ufata umwanya umuntu akagenda mu ngoro yitirirwa izina ry'Imana, aho bahamagarira Imana bose bakoranye n'ihanga ry'Imana n'ubwoko bw'Imana. Nta bundi bino bintu bifise akamaro, bino bintu bifise ububasha, bino bintu bifise imbaraga, bino bintu birahindura amateka, kuko umuntu abikora agenda yunguka inkomezi. Kandi nta muntu yoza imbere y'Imana bagenda imvumure. Ariko kwa turirimba tuvuga ngo ninde yoza imbere yawe ga Mwami agataha imvumure ga Mwami. Ninde yoza imbere yawe ga Mwami Imana yamaze kuza akahashika hanyuma agataha imvumure? Uyo muntu arabaho? Uyo muntu ntabaho. Uzobaze wongere uperereze, uyo muntu ntabaho. Waje imbere y'Imana ni ngombwa, hari ikintu gihinduka mu bugingo bwawe, hari ikintu gihinduka. Ukwiye gusubira kubiha agaciro. Abisirayeli bobo mu mateka yabo atarusengero nta buzima, atarusengero nta mahoro, kuko bari bazi yuko igihe cyose isanduku y'isezerano ry'Imana iyo itari muri bo ibyago bibabako. Iyo badafise ahantu batangira ibimazi, bari bazi yuko kuranirwa kwabo, kubaho amahoro kwabo kuva mu kubaha Imana, mu gusenga Imana, mu kwishikanira ibyabo, ibimazi bikerewe n'ibindi byose. Imana yacu nihimbazwe. Rero bene data nta majambo tubonye rero ngo habaho kongerwa inkomezi. Abantu bagenda bongerwa inkomezi. Undi yavuze ngo mu rugendo tworuha, ahubwo nuko dushobozwa na mpemu yera. Imana yacu nihimbazwe. Tubonye kandi ngo umuntu wese aja imbere y'Imana aseruka imbere y'Imana Isiyoni, ahabwa umubonano. Imana yacu nidutabare. Icya gatatu rero tubonye yuko bongerwa inkomezi abantu baja gusenga mu ngoro y'Imana. Icya kane tubonye yuko aba bantu baja gusenga imbere y'Imana barahabwa umubonano. Ni kuvuga habaho kuvuga akababatiye akari ku mutima. Umuntu yahawe umubonano aravurika umugenzi. Imana yacu nidutabare. Turangirize rero ku ijambo navuga ngo ni ijambo rya nyuma. Navuze ko twarisomye mu kiganiro cy'uko twarivuze ko riri mu murongo wa 11. Aha ntitwawusomye, ariko reka tuwusome tuvuga ngo kuko Uhoraho Imana ari izuba, ari nkinzo. Uhoraho azotanga ubuntu n'icubahiro, ntazogira iciza. Iki nicyo niyo nyungu ya gatanu muri zino nyungu turiko turavuga. Ntazogira iciza na kimwe yima
abagenda batunganye. Imana yacu itabare. Kandi rero abantu bubaha Imana bakayisenga, bakaja no mu ngoro yayo bagasenga, bakayihesha n'icubahiro, ruwanje na adoration bagashirako. Muri kino gihe hari ivyo bita igisirimba bagashirako, bagasirimba n'icuya kikabira bivuye mu mutima bwo kubaha Imana, bw'urukundo bakunze Imana, kubwo gushengera umwami w'abami. Aba bantu bamuri Imana bivuze ngo nta ciza na kimwe Imana izobona. Imana yacu n'imbazo. Reka rero dusenge, abara kuvuga menshi siko kuyamara, tugarukirize ngaha, tuzosubira ikiganiro cacu c'ubutaha. None rero nano majambo mu kurangiza rero, mbega uburimutse gutya, nashaka yuko uraba ukisuzuma, ukaraba yuko kumbure bitameze nabi, ukaraba yuko utanyazwe kino kintu gihambaye cane, gusengera mu ngoro yitiriwe izina ry'Imana. Muri ino minsi hariho ukuntu abantu bagira ibintu bapfa n'abasengesha kumbure mu rusengero rwabo, ugasanga iyo ibaye inyanduruko yotuma atagenda mu makoraniro y'abera. Umuntu ukazavuga ngo baramvuze, muri iryo shengero baramvuze, umukozi w'Imana waho ntanyerekwa, ntankunda, muri korale bangiriye nabi, bankoreye ibi n'ibi, nibo batumye ngwa. Ugasanga ari ibintu bapfa n'abo basengana, umugwi w'abasenzi, ivyo bigatuma areka kuja gusenga. Mwene data ukurikiranye kino kiganiro igitondo gishasha tuno musi, ngufitiye ijambo rikubwira ngo wari ukwiye gusubira gufata umwanya wo kuja mu makoraniro y'abera, wo kuja mu ngoro y'Imana, kuko ku musozi w'Imana niho byose bironeka, n'imitwaro twiturirwa, niho inyishu z'ibibazo byacu tuzironera, kuko tuba twagiye kubonana n'Imana, tuba twawe audience n'Imana. Ico mugasubira ugahaguruka ugasubizaho uyu mwanya wari umaze igihe warahevye, wabona umengo gusengera kuri YouTube birahagije, gusengera kuri Facebook birahagije, ariko mugabo siko bimeze. Hariho ubwiza bw'Imana buba buri muri kirya kibanza wewe utaronka iyo wibereye iwawe, kuko niyo uriko uravyumviriza, hari igihe uvyumviriza wibereye hariya mu modoka iwawe uriko uragenda, uriko uratembera, hari igihe uvyumviriza uri muri siporo, hari igihe uvyumviriza wibereye mu kabare, hari igihe uvyumviriza wibereye mu iduka ryawe, abakiriya baza ugacubanza ukabakira, hanyuma iryo jambo rigaca riba riravuga, nturyumve rikaba rikurenganya, ivyawe vyari kukubohora bikaba bikurenganya. Reka iyo bija hose nta kindi kintu wosubiriza kuja mu ngoro y'Imana haba namba, ahubwo haguruka usubire unezererwe kuja mu ngoro y'Imana. Imana yavuye gutabara. Rero nikorasi baravuga ngo mu nzu y'Imana nziza yatunganiyeza, hatuyamisha neza yatunganiyeza, mu nzu numva nyene, mu nzu y'Imana, mu ngoro y'Imana hatunganiyeza. Ariko hariya kuri Facebook muri YouTube naho navyo nyene bifasha, bikwiye kuza nko mu kibanza ca kangahe, kuko kumbure bitakunze kugenda, canke kugira ngo wuzurize gusa ibyo umaze imisi wumva, kugira ngo ushishikare kugira ukibwa mu buryo bw'umutima. Ariko mugabo nta kintu na kimwe gikwiye gusubirirwa kuja mu ngoro y'Imana. Muri kino gihe turi novuga ngo mu mwidegenzo, aho usanga umengo nyene nta ngorane iyo nibakuza, ariko ibihe birashobora guhinduka, umuntu akifuza kuja mu ngoro y'Imana, irekundo itanga. Imana yacu nidutabare. Nababwiye ejo hahise kuri umukomantatere yakomanse mu gitabo citwa commentaire biblique du disciple. Iyo commentaire biblique du disciple rero umukomantatere yayikomansemo yaravuze ngo izaburi ngo yerekana ingene Abisirayeli ngo cagihe bari barajanywa y'inyagano
bipfuza kubwo gukumbura kuja mu ngoro y'Imana i Yerusalemu, ariko nabo bakaba bajanwe i Babuloni, ngo baripfuza ngo icomba nkasubira nkaja i Siyoni, icomba nkasubira nkaja mu rusengero. Murazi ko Zaburi 137 yo ivuga ngo ku nzuzi z'i Babuloni niho twahora twicara tugaturikisha, mbere tukarira twibutse i Siyoni. Imana yacu nidutabare. Kubera iki? Barakumbura i Siyoni, barakumbura mu nzu y'Imana, barakumbura mu ngoro y'Imana. Imana yacu nidutabare. Ngo rero ngo iyi Zaburi yerekana ingene abari barajanwa n'inyagano bakumbura i Siyoni, bagaturikisha bakarira, bakumva nta kintu na kimwe ciza kiriho gisumba kuja mu ngoro y'Imana. Bakumva umengo kuhamara umunsi umwe gusa vyobarutira kumara imisi 1000 mw'isi. Imana yacu nidutabara. Aravuga kandi umuntu yakomanse muri kino gitabo cy'Ifati, Commentaire biblique du disciple, aravuga ngo kandi ku rundi ruhande Zaburi yerekana ingene umutima w'umuntu w'ingenzi yaba iri mu rugendo igiye mu misi mikuru i Yerusalemu, kubera ko hari imisi mikuru yabaga 3 mu mwaka bakagenda i Yerusalemu mu misi mikuru, nk'uko tuvuga ku munsi mukuru wa Noheli, umunsi mukuru wa Pasika, umunsi mukuru wa Pentekoti. Nabo bari bafise imisi mikuru, rero bari barategetswe n'Imana kuzohimbaza no kubahiriza no kuziririza. Rero ngo uyu muntu ariko araduga aja i Yerusalemu, nawe ngo yagenda agaragaza icaka n'inyota afitiye mu ngoro y'Imana. Ariko mugabo kandi atavuga ngo kandi no ku rundi ruhande nabwo, uyu mukomantateri mwiza cyane rwose nkunda cyane, aravuga ngo kandi no ku rundi ruhande nabwo iyi Zaburi yerekana ingene abantu bari mu rugendo ruja mw'ijoro bakwiye kugira inzara n'inyota kuba mu ngoro y'Imana. Abantu bakwiye kugira icaka, bakwiye kugira ishara, bakwiye kugira inyota yo kwipfuza cyane kuba mu ngoro y'Imana. Ariko muri ino minsi iyi nyota itera igabanuka cyane, umuntu arasiba akabona umengo nta kintu na kimwe ahumye, nta kintu na kimwe cyabaye. Imana yacu nidutabara. Tugomba dusenga Imana rero, nta n'amajambo mwese abayumvise. Imana nyina amahoro ibambere umugisha. Dusenga Imana ntumuhirwe umuntu zino nyungu agizene azumvise akaba ahisemo gufata ingingo yo guhaguruka kugira ngo izo nyungu aze arazironka. Inyungu ya mbere twabonye yuko amarira ahinduka amarira. Inyungu ya kabiri twabonye yuko imvura y'umugisha iragwa ikanywesha aho hantu hari amarira, hari umubabaro, hari ibibazo, hanyuma imvura y'umugisha mu buryo bw'imikeme ikahagwa ikahanywesha. Umuntu yariko araca muri uwo mwonga ntasubire kumva kumbure bwa buremere bwa bya bibazo, kubera ko bitorewe inyishu. Ica gatatu twabonye yuko aba bantu bagenda bongera inkomezi, abantu baja mu ngoro y'Imana. Iyo nawe ngo ni inyungu ikomeye cyane. Yindi nyungu twabonye yuko abaja mu ngoro y'Imana burya baba bahawe ububonano, baba bahawe audience n'Imana, gutyo bagaca baserura akari ku mutima, akababakiye akabwira Imana ibyo bayipfuza ko byose. Bwa nyuma aribwo bwa gatanu tubonye ko inyungu yo kuba mu makoraniro y'abera cyangwa se yo kuba mu ngoro y'Imana ari kubera yuko ataciza na kimwe Imana yima abayironderana umutima utunganye, abayirondera ubudahumeka. Uwirondera wese arayibona. Nano majambo reka dusenga Imana. Mwami w'abami Yesu, tugushimiye cyane kubw'ano majambo twumvise. None rero umuntu wese ayumvise akavuze ngo Mana mbabarira, Mana ngiza kumbabazi, Mana nyeza, Mana mpindura. Maze iminsi ibintu byo gusenga, ibintu byo kuja mu makoraniro, ibintu byo kuja mu ngoro yawe ndabifata ibisanzwe, nta kintu na kimwe kimbwiye. Ariko mugabo ndumvise ko kutaja mu ngoro yawe ari ukwihemukira, ari ukwikwegera akaga, ari ukwiyankiriza, ari ugutuma ibyanje byose biba nabi bikononekara. Uyu muntu acavuga ngo Mana mbabarira, Mana ngirira neza, Mana nyeza, Mana ntunganya, Mana mpindura. Nocumugirira neza ibyo ugomba byose bishishikare kuba mu izina ryawe ryera Kristo Yesu, no kutagutubwize kugiye kubikora. Amen.